utanguye gusambana hamwe utomara indwi hamwe utomara ukwezi biba vyamaze kukuganza. Hari imwe mu bita yo kuyisambanya, iyo mwemu irakaze. Hariho abantu vyaganje atomara indwi, ngo yagerageje akamara indwi, iya kabiri ntibikunda ngo yisanga yabisubiyemo. Namwe bwano hashobora kuba bahari. Amatelefone dufise turemerewe kuraba ico dushaka cyose, none se amatelefone yacu, ariko mbega ivyo urabamwo vyose biragufitiye ikimazi. Burya ni wewe wo kwikonorora. Na n'umuvyeyi yoguha telefone ngo acaguma gucunga, arabe ivyo urabamwo, arabe ivyo usomamwo, arabe ivyo ukuramwo. Ntashobora kugucunga, ariko urafise ubwenge. Yayiguhaye kubera azi ko ufise ubwenge, uzi gutandukanya ikibi n'iciza. Désormais raba mu telefone, uzuraraba mbega ibi ndiko ndaraba mu telefone birafitiye ikimazi, kuko vyose uravyemerewe. Itelefone ni guteresharja ndaza amafilme, guteresharja ibifilme pornographique, urashaka guteresharje mugabo mbega biragufitiye ikimazi, bizogufasha iki? Sibigutwara muri gehinomu. Hari ibintu twebwe nyene, ibinyene umwidegemvyo twahawe. Hariho abazotwagwa ikuzimu n'umwidegemvyo bahawe, Imana yabahaye, mugabo atashoboye gutandukanya ikibi n'iciza. Ico mpaweho kufise na mwemu yera umufasha aturongora, ndakwinginze uzurasaba mwemu yera. Nukuri mwemu yera umugiriranire ubucuti, mukagiriranira imigenderanire myiza, nazokwemerera kuraba mu telefone ikintu kitakugirira ikimazi. Uza wumva kadodoye nimba mufitaniye ubucuti canke wanakiravye ugaheza, mwemu yera akakubwira ati yamara bijya bintu wamyuraba sivyo si vyiza, hanyuma ukisanga wabiretse, ntuzonasubire no kubiraba. Rero ntuze wemere kuganzwa n'ikintu na kimwe, musange waganjwe n'ibintu bizogutwara, bigukura kw'amavuta, bizogutwara muri gehinomu. Ntiwemere.